Shalom shalom nshuti ndamwe bakunze bimbonesha kure yacu Nori Princess no Heaven TV mukunze kutubona mu kiganiro kitubwira umuntu n'impano yiwe ariko no munsi sivyo tuburimwo muraza gutangara cyane umunsi tushaze kuganiriza abantu duhuye reka tubaha ikaze ngo bashobore kwidondora mushoboye kubandanya mwumva byinshi kuri bo turabaha ikaze washaka kumbwira akazina kawe witwa gute Nishimwe Clelia nawe witwa gute Shimirimana Aliez none Clelia na Aliez kumengo murasa muravukana muravukana none mwari mugiye he ko mbona mufise n'akabase hari tugiye kudandaza ngiye kudandaza iki imyumbati ego none musanze mugurisha ngahe turagurisha wijana ushaka kubabiri turaguha none ushaka kumonja muraza kumonja ko yashaka kugura ntumvise hari usangurura hari usanga utarura mashaka kumonja bwa numvise ngene umetse ya turaguhonje turaguhonje urajoshe kandi urashaka kumbwira wa desa none ndakubwirira ariko tundi tuganire utarankatira none Claire aho bo waranguje amafaranga angana gute naranguje 4,000 none ko mbona isa inyeri 3 abari 4,000 ari ingana gute nyene oya hari hindi na dandaje nyene none Claire urudandaza rw'imyumbati mwatangiye kugira ryari murakora nari yes nawe musanze mutandazanya canke ni Claire wenyine atandaza wewe ucizura mutwaza nawe akakira amafaranga uradandaza muravukana umva wewe urugendo yitwaye unawe akakira amafaranga yego mwaragabuye akazi rero none Claire mwatangiye kudandaza imyumbati ryari wewe twitanguye mwimisi aho baheze nk'igihe kingana gute ugerera bimaze kurangura nk'incuro zingahe baheze nk'amezi abiri none ko nzi aya masaha abandi bana bari kwishuri mwebwe byagenze gute muza kwishuri après midi canke bimeze gute oya byarashitse nyene turahera wewe wari wamaze gutangura ishuri none wagarukiye mu kangahe utambesha wagarukiye mu kangahe Nitwaziye nawe Yesu wagarukiye mu kangahe mu wa kane none byagenze gute ubwira muce muheba amashuri kandi umva mwari muyagejeje kuri twaziye no mu wa kane abagamba here mamugenda muhereze primaire byagenze gute ubwira muce muhagarika ku ishuri numwigisha nyene yanyigisha akaguma nkubita inkoni nk'ubu ntagitoya akankubita hamwe nabyimvye rero cyo ndamubwira mama mpindura acaranka ca ndahera ucusubira muhira niwe ugira kangahe muhiri wawe ugira kangahe ngira 3 muvukana muri bangahe mwese hamwe turi 5 Yesu nagira kangahe ngira 4 nyuma yaho hari umwana umwe ubu rero abo bandi 3 none bariga canke nabone byarashitse nabone bari muhira babiri barahebye higume none Claire wowe watanguye kudandaza urudandazwa rw'imyumbati bize ko haheze nk'amezi 2 watanguranye umutahungana gute icatanu hama umaze kudandaza imyumbati icatanu waciye kuronka amafaranga angana gute uwo munsi nungutse 1,000 umva ushusura uza kuranguriye y'icatanu nyene canke ushusura ngo 2,000 naranguye 2,000 hama usuye kurangura umva uko wunguka wacize uraduza nawe uzuraduza ego ubu uye ugeze nko kumutahungana nangahe ubu ndageze ku mutahe 4,000 none Claire nk'umuntu yewe karadukurikirana muri no mwanya akavuga ati ndamuravye ijya mwana nushaka kumusabira agasubira mu ishuri canke akabandanya urudandazwa rwiwe akubaje wowe hita mwiki kudandaza ushaka ko umwana yudandaza wamaze kuba rere umucommerçant arenze uvuga ati jewe nta kindi kintu cyose gukora Yesu nawe ucukora iki nk'ubwo kuvuga ati ndamusubize mu ishuri canke aje kudandaza uhita mwiki kudandaza mwese rero muhitamo kudandaza hano mwashaka kwimvira ko yasura mu ishuri kandi nabo atagukubitari Yesu uciye mu ishuri oya jewe byarashitse gusa shaka kudandaza none nk'uvuga ati je kugira ndandaze neza kandi ndandaze nunguka binsaba umutaho ungana gutya wowe ushaka umutaho ungana amafaranga angana gute n'ibihumbi 30 none 30 washusura mu myumbati nyene canke urafise undi rudandaza ubona ko wocu ukora wocu bandanye imyumbati oya noca ndandaza urudandazwa rukomeye aza ndaja no muri ville wocu udandaza nk'iki wiyumvira nko wavuga ati ibyo 30 ubu nyene nk'umuntu ashaka ko ikadukurikirana akavuga ati je 30 ngira ndabimuha ubu nyene wocu uja kudandaza iki nk'imihwi canke imyembe Urya imihwi n'imyumbati none imihwi n'imyumbati n'imyembe nikihe cunguka gose ugereranije umaze kubona ababikora
oya je mbonye nk'ababikora mbona yuko benshi bakunda kuvuga ngo barunguka rwose muga nk'ubu je ndiko ndiyumvira noca ndandaza nk'imihwi kubera imihwi ntigera iruha turavuga cane. Umva bisigura yuko imyumbati watanga imyumbati kubera ubona ko ari uwo mutahe ufise. Imyumbati ntushobora gutanguza 1500, imihwi ntushobora gutanguza 1500. Oya. None muhora muyiranguraho imyumbati niyo mwirimira muhiri wanyu canke murafise ahantu muja kwirangurira? Tirangura aho mu Kinama. None muhora mbona nk'impuzu nk'ibaro hari ukuntu bagiye kurangura mu gatondo hari abakiriya ba mbere bategeza kubanza kurangura harya abandi bakaza gutora izanyuma. No mu myumbati niko bimeze canke wari wowe wese ugiye kurangura umwanya wari wese ushika baguha? Ushika baguha gusa irazimvye. Yego. Birahora bishika genda kurangura ukabura none uvuze ngo irazimvye. Bora bishika nkagenda nkasanga yabuze. Yego. Nkaca naho uko nyene. None nkunda kubaze kere uranguye nko mu gatondo ukacuja kudandaza ishobora guhera nka rya rugereranye. Ashihera nko mu masaha 8 canke saa 9 uko. Ihera saa 8 rero ashobora guca usubira ukarangura iyindi. Banarushe. Nta byigira bishika ukarangura kabiri ku munsi. Byarashitse uwo munsi nari naranguye guhera mu gitondo cameza saa 6 casubira kurangura nta nuko narinze gutaha nare ntaha yaheze yose. None mwama mugenda nari yesi yewe mwama mugenda mja na Claire imisi yose. Ego Kwekine ariko arakumenyereza canke uvuga ati jewe uyajejwe amafaranga ajejwe ikigega nawe ujeje kuturadandaza gusa kweki munda kujana muri babiri kandi mbona mukoze. Kubera dusangiye umutahe kandi twaratanguranye. Mushaka ati umutahe ni wunguka duca mugabo mwese agira ivyiwe. Oya hatuguma tudandaza uko nyene. Nene nagira nko umaze gushika ko 30 mwese cege 15 ndakaje hari. Una wacagura. Tuje shimyaka nunu akagashima dusha tugura twese. Oya nshatse kuvuga nko umaze gushikira nko ku 30 akarorero. Muzoguma mutandazanye igiseke kimwe mwese canke hazogera igihe umwe atwara kimwe nk'umwe ca 15 kugira ngo muzane ayagwiriye mwese hamwe. Oyu azotwara igiseke ciwe nanje ciwanje. Uye mugira gutyo kora mugifise umutahe mutoya. Yego. None Yesu yavuze ati jewe nk'ubu ndose nk'imi30 noca nja kudandaza imihwi nkadandaza imyembe nibindi ne nkaho nawe woca udandaza iki? Nawe ufise ivyimviro nk'ivya Claire? Nivyo mfise. Mwese mutegeza guca mugira muramahasa none. Mwese mutegeza kugira bimwe. Oya nituramasa turi nkurikirane. Ne nagira basi umwe ca dandaza ibi undi akadandaza kugira ngo umwe niyunguka muri iki undi nawe yunguke muri iki. Mwese nimaka muca mudandaza bimwe. Oya uyungira uca dandaza imyembe nanje nkadandaza imihwi. Sawa none gake nko muno mwanya wavuze ati wowe 30 mugabo je nko muno mwanya havuga ati ngenda guha amafaranga 10,000 muri kano kanya wocuja kurangura iki? Muri aka kanya noca ndandaza imyumbati nkabanda dandaza imyumbati n'ivyema. Yego. Inyumbati uye wavuze ko waranguje 2,000 nkuno musi ejo naho wocuranguza ngaha. Ufise ivyo 10,000 kacushira hamwe namwe wadandaza no munsi ejo wocuranguza ngaha. Ncangurira bo ivyema ya 2000 nkaca ndanguza ibihumbi indwi. Sigaza igihumbi ntacu wocuranguza imyembe y'imwe. None iyi myumbati y'ibihumbi indwi abari nkingahe? Baca baguha nkingahe ku byo bindwi? Abari imifungo myinshi. Muri umwanya rero umva muca mugira utudobo tubiri mwese twara kamundi kamwe ntoza kumutikoreye wenyene. Tuza tugira ububase bubiri uyukiwe nanje kiwanje. Nizo kare n'ivyema. Ivyema none birunguka vyo Claire. Ivyema kweri benshi babivuga nabi ntivyunguka. None ko wavuze ko cubishiramo kandi amaze kumva ko bitunguka. Nuca ndabishiramo nyene nkarara. Kubera birakunda kujana imyembe ivyema n'imyumbati. Yego. Okay. Chuti namwe bakunzi mwakungoje kumva aba bana yuko barafise umutahe mugatari munini cyane ariko bakavuga ati hamwe umutahe wo kwisununura ndashobora kugira ico nkoze nkadandaza wowe yavuze ati nkeneye nk'umuti wo mu 1000 bingahe 30 ngo cha dandaza imyembe akadandaza imihwi kugira ngo bikunda ashobora gushikaho yeshika numva ko imyaka bafise ubona ko batabagisubira mu ishuri kandi bahisemo kuja kugira ngo badandaze ntabwo bahisemo kuja kwiba ntibahisemo kuja gusega canke mu bindi bakobwa bashobora kujamwe b'imyaka nk'iyi bafise ariko bavuga ati twora nk'umuntu dushigikira tukagira amafaranga arenze 20 canke 30 twogira ibintu vyagutse ejo ugasanga na miliyoneri kuko urazi yuko umuntu wese ahera hasi kandi Imana ntayitokura umuntu ntanayitomushikana hama Claire nawe yavuze ngo je nkaronka 10,000 ejo nzoca nza kurangura imyembe imyumbati y'ibihumbi indwi n'ivyema vy'ibihumbi bingahe bibiri je rero ngenda guha 10,000 sivyo ejo wavuze wamwe kuba kujya gatanu aho nyene kujya gatanu tuvuga yuko uzoja kuranguza ibihumbi indwi
n'ivyema vy'ibihumbi 2 ndamuhaye 10,000 kugira ngo nshobore kuraba neza ivyo yavuze ko ari ivyo ko ashobora kubishikana ndoca nza gusubira kumuraba ndabe yuko ivyo twavuganye yabikoze nawe ukashobora kuba ufise uwo mutima kugira ngo umutere ushobora kugira ico ukoze kubwiwe urashobora kwandika muri commentaire tukakubwira ingene twomubona ingene twamutora hama tuzoza dukurikirana neza tuzoza gukora ikiganiro tubereka yuko ivyo twayazi yabikoze muhiri wanyu murafise abavyeyi twe dufise mama papa nawe ntabwo tubana yaraduhebye aracahari mugabo aracahari bambwiye ko muvukana muri abana 5 mama wanyu biroroha ingene ashobora kubagaburira n'ingene ashobora kubatunga muri abana 5 kandi ari wenyene hari igihe tujya saa sita ntitujye mugabo mw'ijoro ugasanga yaturose tugafungura none yamufasha gushaka kubwira abo mwariko murakorana ikiganiro no repentance no heaven tv mani muhezagire mongerereza imigisha yego Dies nawe nakaigaje mushaka kutubwira mu kuranga ikiganiro mani bahezagire kweri ubu tugiye kudandaza nyene dushobora kandi ndabizi bizokunda mani bahezagire nzosubira kuraba nkajya rugenda ivyo bambwiye ko ari byo no musi turi kuwa kangahe turi kuwa 3 uzoshobora nko kundaba kuwa mbere kugira ndabe ko ivyo twavuganye ari byo wabishize mu ngira yego ukoze cyane kandi muwambwiye ko mukijicwe nta karimbo mushaka kundirimbira none mushaka kundirimbira karimbo gatoya nimba ko gushima canka kimaye yes lives yes yavyemeye kare nawe wavyemeye murashaka kundirimbira karimbo kawe nahisi yohinduka abantu bose bakameba zinamurira amaso Yesu kuko n'umunyarukundo rurengeje murakoze cyane udati naho abantu bose babaheba kwiko imyimviro ndirimbo niyo yatujemo niyo yatujemo kandi hari ikidufasha nk'igiki kugira ngo n'undi muntu ashaka akadukurikirana yishoye kumugira icyo mufashije umufashe tuvayo nabwo abantu bose boguheba bokuvaho ariko Yesu wewe nakuvako murakoze cyane tuti namwe bakunzi mukunze kudukurikirana kumbonesha kure yacu aha ni ikiganiro kirangiriye ukaba ufite ico ubaza canke ico ushaka guterera ushaka gusiga ushaka kwandika muri commentaire utibagiye kugira like share na subscribe kugira ngo ushobore kubandanya ukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi mwarahezagiwe